harimo iziheruka kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zikazanwa mu nkambi ya Mulongwe. Izi mpunzi zirenga 3,000 zivuga ko ubukene bw'amazi, imisarani n'isuku nke bigaragara aho batuzwe ari byo ntandaro y'iki cyorezo. Ntakirutimana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe, asobanura ko imibare bakesha abashinzwe ubuzima yerekana ko abarenga ari umaze kwandura icyo cyorezo cya kolera. Amaze kuboneka abantu benshi bakayikorera muri site yacu ya Mulongwe, hari n'ingene ariko barazana bakujya bazana amahangare kandi batafise amawese ishiteye ko abarifije bariko barazana ugasanga barabazanye ni babahinga baje ari bashashe batoronka ahantu badaguca n'ingero na bugingo akavura kamaze gatara gatoyi ugasanga barifije bimwe ivyatsi bigatumije byose bariko baraha hari ubukoko bw'ikimenya kuba ivyatsi ugasanga umuntu agiyemo acibwamwo. Turamaze kugira abantu 90 bamaze gukora icyo kiza cya kolera, na cyane tugasanga yuko benshi bari mu bantu bashashe. Impunzi zanduye iyo ndwara ya kolera, amashyirahamwe ashinzwe ubuzima mu nkambi azohereza ku bitaro bikuru bya Baraka, ahari ikigo gishinzwe kuvura no gukurikirana abagwayi b'iyo ndwara. Kuva mu nkambi kugera ku bitaro bikuru bya Baraka hari ibirometero 15. Bapfa Kolera Machozi yari amaze ibyumweru 2 agwaje kolera mu bitaro bikuru bya Baraka. Asabuni bampaye, afungurwa, abana mperuka kuva nabo kwa muganga barafashwe n'indwara ya kolera. Abana babiri barafatwa n'indwara ya kolera, abatwara kwa muganga ahantu bita Baraka. Ubwa Odileye ntihaniraho, umugore uri mu kigero cy'imyaka 29 umaze ibyumweru 2 avuye mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga ko ubuzima yasanze mu nkambi ya Mulongwe ushobora gutuma umubare mwinshi wandura kolera. Amadushe dufise ntawe se dufise twareti zaramaze kuzura cyane, aho abana bacu bidakunda ko twokwirirwa tuko turabacunga kuri twareti imwe tuyikoraniramo turi amasaha 5 nabo mu mihana bose bafise ibyo bibazo. Hama mu buryamo bw'ijoro ahantu turi nta tara rihari, turamerewe nabi cyane, turonka amazi duhangayitse. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Fizi kuri iki kibazo, ntibyadukundira. Gusa Didier Numbi wa Numbi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe, avuga ko mu kwezi kumwe abantu barenga 90 aribo banduye kolera muri iyi nkambi. Inakuwa karibu mwezi mzima tunapata shida ya kolera mu nkambi. Hashize ukwezi dufite kolera mu nkambi, ku ikubitiro yafasha abantu 2 irakomeza iriyongera, none igeze ku bantu barenga 90. Muri ibyo bihe byose inzobere mu by'ubuzima zirimo akarere k'ubuzima ndetse n'abandi baterankunga barimo Croix-Rouge, Haseri, Caritas, UNICEF, CNR ndetse n'impunzi twarafatikanyije mu kurwanya icyo cyorezo, none cyatangiye kugabanuka kuko mbere yo kuwa gatanu abantu banduye ari benshi. Kuwa gatanu nta muntu wanduye, kuwa gatandatu habonetse umuntu umwe. Mu rwego rwo kurwanya kolera, uyu muyobozi avuga ko bafashe ingamba zirimo kubuza impunzi gufurira no gukoresha amazi y'umugezi utambuka mu nkambi ndetse no gukurikirana impunzi ziba amabati aba yubakishije imisarani. Usibye iki kibazo cya kolera, izi mpunzi ziri mu bihangare zifite zivuga kandi ko zugarijwe n'ibibazo birimo inzara n'uburaro butari bwiza. Twebwe badukuye mu Isange batuzana mu nkambi y'Umurongwe. Ibibazo dufise, ikibazo cya mbere dufise ni ikintu tutagira icyubahiro, kurarana n'abagore n'abana mu isare. Bagira inguvu baduha amaparasera dutume dushingamo n'ingando, ariko kurarana n'abana ntibibe. Mu kibazo kigira kabiri, batuzanye tuzi yuko baje kudukiza, ariko twabonye inzara kabisi igomba twice, bahise baduta nk'uko umenga ntibatuzi. Muri inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi irimo impunzi z'abarundi zigera ku 15,000. Muri ibi bihe by'imvura amazi akunze kubura bitewe n'uko ibipompa bitanga amazi bikoreshwa n'imirasire y'izuba. Umuyobozi ushinzwe kurwanya icyorezo cya kolera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Placide Welo, mu kwezi gushize yatangaje ko abantu 26,000 aribo banduye kolera mu gihugu cyose. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, mu Burundi ishyirahamwe Olucom rishinzwe kurwanya ibiturire no gusesagura umutungo wa leta rivuga ko ibiciro bikomeje kwiyongera. Inkuru irambuye Diane Nini Nahazwe.
urwandiko rw'impapuro indwi iryo shirahamwe ryarungikiye abamenyesha amakuru risigura iki kibazo ruvuga ko ibiciro vy'ibintu umunyagihugu akenera ku munsi vyaduze bivuye hanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro no gukoresha nabi make mu mafaranga y'agaciro Uburundi bufise. Olicom ivuga ko kuva mu kwezi kwa kane kuno mwaka gushika mu kwa 11 turimwo umukate umwe akarorero wavuye ku 2,500 vy'amafaranga y'amarundi uja ku 5,000, ikiro c'isukari kiva kuri 2,300 kija ku 10,000, ic'ibiharage vyumye kiva ku 4,800 kija kuri 6,500, ic'ibigori vyumye cavuye ku 1,800 kija kuri 2,800. Ku bindi biciro ikiro c'ibiraya bisanzwe cavuye ku 1,900 kija kuri 2,500, ibiraya vya ruhengeri biva ku 1,900 bija kuri 3,000, ikiro c'inyama y'inka irimwo amagufa kiva ku 15,000 kija ku 24,000, iyo umusoso nayo iva ku 17,000 ija ku 30,000. Ilitiro zitanu z'amavuta y'amakoto zagurwa 53,000 mu kwezi kwa kane ubu zigeze ku 85,000. Ilitiro 10 z'amavuta yitwa amaoki akoregwa mu Burundi zavuye ku 79,000 zija ku 225,000. Umufuko w'umunyu urimwo ibiro 25 wahurugurwa 25,000 ubu ugeze ku 55,000. Ibinyobwa bikorwa n'ishirahamwe ryo mu Burundi Brarudi navyo nyene vyaraduze. Icupa ry'ikiyeri kimwe co mu bwoko bwa Amstel ryavuye ku 3,000 rija kuri 5, ikiyeri ca Primus cahora kigurwa 2,500 kigeze kuri 4, ifana imwe nayo yahora ku 1,600 ubu igurwa 2,500. Igisata c'uburaro naco nyene Olicom yemeza ko yakozemo amatohoza isanga carashikiriwe. Umufuko w'isima yo kubaka wavuye ku 45,000 uja ku 70,000, inzu y'icumba kimwe yakoteshwa 250 mu kwezi kwa kane ubu ikoteshwa 500, y'ivyumba bitatu nayo yahora ku 300 ku kwezi ubu igeze ku 750. Hambavu y'ibi vyankenegwa Olicom ikemeza ko n'imiti yaduze cane. Iryo shamwe rivuga ko ikiza gisongera isibe ari uko bamwe mu badandaza bagwiriyemwo abari mu ntwaro bikika mukiza bakidugiriza ibiciro uko bishakiye. Umufasoni Jeanne Gacoreke ari mu basuma ku munsi kugira ngo abesheho umuryango akavuga ko Olicom itarira busema. Yaragize gose akarabaye mbaje ugiye mu isoko ngugiye kurondera samaki hoho imikeke cyangara uduriruka ibintu byaraduze birarenga. Ibivugwa na Jeanne Gacoreke w'Ibujumbura bishimangirwa n'abandi banyagihugu barimwo abo hagati mu gihugu. Gabriel Rufyiri atwara Olicom aha adondagura abari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu iki kibazo. Leta niyo ibazwa ibintu byose bizabyashaka ibigeramu nta wundi muntu n'umwe abigotari leta. Mutini leta iragutse, hari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, hari ubushikiranganje buramutswa abatandukanye. Reka tuvuze leta mu bisanzwe leta c'est une équipe gouvernementale, hari n'amashikiranganje yamiba rimwe canke kabiri mu kwezi. Abo rero barabivuga bakahita bakabivugana bagafata ingingo. Mugabo nivyo hari ababibaza ubwa mbere umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro. Urumva rero hari ibibazo bitari bike twibaza ko bigomba guhagurukirwa sinova ngo bavyicare kuko umuntu yaba yicara akava yibagira agagumayo biguma biduga ku munota ntawe uzogarukira. Uru rwandiko mwaturungikiye dufitiye kopi leta y'u Burundi yo irarufise nimba irufise iremera ko ikibazo kihari, hari ico babwira ko bagiye gukora kuko twe twabarondeye tugira tubanze tujemwo kuko bera murazi mu rwandiko turavuga mu inama nshingamateka n'izindi nzego nyinshi. Leta iravyemera ko ari ikibazo, hari ibyo bemera n'ibyo batemera. Mugabo twe none hari umuntu wakana ko igitoro kitahari kitariho kweli, hari umuntu yavaka yuko atabintu bya transport bihari. Aha uri soko muri Bujumbura muraraba abantu ntibikunda ko baje kukaza ruguru ikigihigwe na 3 ni kuvuga n'ibintu insupportable. Ishirahamwe Olicom ibandanya kuvuga ko ikibazo c'iduga ry'ibiciro kibangabanganywe n'itituka ry'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku munsi. Olicom iti amabi ntasiga yandi, ubukene bw'amafaranga ntibugarukiraho. Igisata ca mituel gishigikira
abakozi mu vy'ubuvuzi ntikigishoboye kuvuza abakozi ba leta kubera ubushikiranganje bwinshi buyiheraniye amafaranga y'umurengera. Impfuvyi nazo nyene ku bwa Olicom ntizikivuzwa neza kubera amafaranga ubushikiranganje bwo gufatana mu nda bufitiye amavuriro atandukanye. Ijwi rya Amerika twarondeye impande zitandukanye za leta zirimo ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo tuzibaze ico zigona kuri iki kibazo. Ntitwashoboye kuzironka kuko batitavye amatelefone yacu. Hakagira ico batangaza tuzobibabwira. Abategetsi b'ibihugu 20 biteye imbere kurusha ibindi kw'isi basubiye guhura kuri uyu wa kabiri mu biganiro barimo mu gihugu cya Brazil bifuje ko habaho amasezerano ku rwego mpuzamahanga